Mu Burundi rero haracari agahaze ku vyerekeye gutunganya ivyo kwegereza amazi meza abenegihugu, tutibagiye n'ivyerekeye isuku n'isukura. Ivyo navyo bikadindiza iterambere twipfuza gushikako. Nubwo biruko, umugambi w'igihugu w'iterambere uraha hanyuma naje nagira ngaruke kugishaka gusa nico abaturongoye babajije, mugabo sinje kuri forage ahubwo nje ku masoko ari ahantu hari ubutare. Burya ajya amazi y'amasoko y'ahantu hari ubutare ntivyari bikwiye ko apimwa. Ndabivuga kuko muri Butihinda hari haho basanze amazi yaho ngo arimwo plomb. Nkibaza rero ntingira vyari bikwiye kuba generalize ko mu mazone yose ari mu butare amasoko y'amazi bobanza bakayapima kugira ngo abenegihugu ntibahave bihereza amazi ari mw'ivyo bintu bishobora konona ubuzima bwabo. Vyongeye leta y'u Burundi yisunze intumbero rusangi y'iterambere cyo twokwita objectif de développement durable, yariyemeje gutanga amazi meza kugira ngo ishobore gushika ku ntumbero igira gatandatu ivuga yuko gutanga amazi meza, isuku n'isukura be no gutunganya no kubungabunga amazi. Iri bwirizwa rero rirashira imbere kandi ivyo gutera intege no gukwega abanyamitahe mu gisata c'amazi meza kugira ngo dushobore guteza imbere bimwe biboneka ivyerekeye inyubako zirama mu gisata c'amazi. Caciye gitunganywa ukwacu, baca bashiraho irindi bwirizwa rigenga igisata c'umuyagankuba n'ic'amasoko ntanganguvu. Iki rero ntikigeze gikorwa ku bijanye n'amazi meza. Ubu rero ayo mabwirizwa yari yarashizweho mu mwaka wa 2015 n'umwaka wa 2024 agenga igisata c'amasoko ntanganguvu, ntiyigeze rero araba ibijanye n'ivy'amazi. Ivy'amazi vyaci biguma bitunganywa n'ibwirizwa ryo mu 2000. Igisata c'amazi meza ni inkoramutima ku buzima bw'umwenegihugu wese, na cane cane mu gihe tuzi yuko amazi ari ubuzima. Isuku n'isukura navyo biteza imbere icubahiro c'umuntu. Gutunganya rero neza kino gisata bituma abenegihugu bagira ubuzima bwiza kandi bigateza imbere imibano n'ubutunzi bw'igihugu. Kugira rero tubishikeko harakenerwa yuko integuro ya politike be n'amategeko ngenderwako mu gisata c'amazi meza, isuku n'isukura. Mu Burundi rero haracari agahaze ku vyerekeye gutunganya ivyo kwegereza amazi meza abenegihugu, tutibagiye n'ivyerekeye isuku n'isukura. Ivyo navyo bikadindiza iterambere twipfuza gushikako. Nubwo biruko, umugambi w'igihugu w'iterambere uraha ikibanza gikomeye igisata c'amazi meza. Imbona kazoze Burundi igihugu cifashe mu 2040, igihugu itembere mu 2060, nayo nyene iraha ikibanza gikomeye igisata c'amazi meza, isuku n'isukura. Ivyo navyo tukayibona mu ntumbero y'imbona kazoza igira 18 ivuga ivyerekeye kwegereza amazi meza abenegihugu no gukora amazi y'ubucafu mu buryo bubereye. Vyongeye leta y'u Burundi yisunze intumbero rusangi y'iterambere cyo twokwita objectif de développement durable, yariyemeje gutanga amazi meza kugira ngo ishobore gushika ku ntumbero igira gatandatu ivuga yuko gutanga amazi meza, isuku n'isukura be no gutunganya no kubungabunga amazi mu buryo burama n'amasoko ntanganguvu. Aha rero twokwibutsa kandi yuko ibwirizwa inimero 1 agakoni 14 ryo gwa 11 Myandagaro 2000 ryari ryerekeye gutunganya igisata c'amazi meza rikarabira hamwe n'icerekeye amasoko ntanganguvu. Ariko rero mu mwaka wa 2015 igisata c'amasoko ntanganguvu caciye gitunganywa ukwacu, baca bashiraho irindi bwirizwa rigenga igisata c'umuyagankuba n'ic'amasoko ntanganguvu. Iki rero ntikigeze gikorwa ku bijanye n'amazi meza. Ubu rero ayo mabwirizwa yari yarashizweho
mu mwaka wa 2015 n'umwaka wa 2024 agenga igisata c'amasoko ntanganguvu ntiyigeze rero araba ibijanye n'ivy'amazi. Ivy'amazi vyaci biguma bitunganywa n'ibwirizwa ryo mu 2000. Uno munsi rero intumbero niyo kunagura iryo tegeko ryo mu 2000 kugira ngo dushobore kongerako no gutunganya igisata c'amazi ukwaco rikigenga bikaboneka mu gushiraho rero ino bwirizwa ndiko ndabasigurira. Iri bwirizwa rero rigenga itunganywa rishasha ry'amazi meza n'isuku n'isukura riraba ivyerekeye integuro y'ibisata vya leta bijeje kwegereza amazi meza abene gihugu, isuku n'isukura. Kucerekeye rero amazi meza, amategeko ari muri iri bwirizwa yerekeye ibijanye gushikiriza amazi meza kuva ku isoko gushika ku mwene gihugu. Ni kuvuga ni ibikorwa byose bijanye no kuyakwega ava mu isoko, kuyakuramwo ubucafu, kuyashikanira abene gihugu no kuyashira mu bubiko bwayo, hama kuyasabikanya vuba nti distribution no kuyagurisha. Kubijanye rero n'isuku n'isukura navyo naho nyine amategeko arerekana uko ibikorwa bitunganijwe mu ntumbero yo guteza imbere isuku n'isukura. Aho twovuga rero kwegeranya no kwegereza kure ubucafu canke ubuhinga bwo gukoresha ukundi amazi y'imicafu umuntu akayahingura imbere yuko ashobora gukoreshwa mu bundi buryo. Hakaba hariho n'ibijanye n'ubushakashatsi bwerekana ukungene amazi ashobora gutegurwa agakoreshwa mu bindi mu buryo budashobora kononera ibidukikije. Iri bwirizwa rero rirashira imbere kandi ivyo gutera intege no gukwega abanyamitahe mu gisata c'amazi meza kugira ngo dushobore guteza imbere bimwe biboneka ivyerekeye inyubako zirama mu gisata c'amazi. Mu bijanye n'intumbero y'iri bwirizwa, intumbero nyamukuru nuko bwa mbere twifuza kwegereza amazi meza bene gihugu no guteza imbere isuku n'isukura mu Burundi. Bwa kabiri no guteza imbere integuro ibereye mu bisata vy'amazi, ico no kwita planification mu gisata c'amazi, twisunze ibicapo no kwita schéma directeur bijanye n'igihe mu bisagara canke mu wundi burere. Iyindi ntumbero nuko rino bwirizwa irasigura neza ingene ibikorwa byo mu gisata c'amazi meza bitunganijwe, uruhara rw'umwe wese ari muri ico gisata mu ntumbero yo kuduza ibitikiri by'abaronka amazi hagufi. Iyindi ntumbero no gukorana rero n'abanyamitahe na cane cane mu ntumbero yo gutunganya neza igisata c'amazi meza ku buryo imitahe bashizemo ishobora kunguka no gutera intege abigenga n'abikorera ivyabo gushiramo inguvu muri kino gisata c'amazi meza no kongereza ico no kwita qualité de service mu bijanye no kwegereza amazi abene gihugu. Urabona ko mbwa mu gihugu cyacu c'u Burundi hariho henshi hatagira amazi. Mugabo ugasanga abene gihugu bariyungunganya bakagira forage, mugabo izo forage hariho forage novuga artisanal, hamwe bimba gushikana bagashikira amazi ayageza akadudubiza akuzura ikinogo bagaca baza barada. Hariya mu nzira za Kumoso niho nabibonye, mu nzira za Buragane hakaba n'abandi bakoresha uburyo bwa none bakagira forage moderne, bakimba bagashikestara ari ama plaque solaire canke bagakoresha groupe bagaheza bagakauta ayo mazi hanini ugasanga nayo bakoresha mu miryango, ayandi nayo ugasanga nayo bakoresha mu bijanye n'udukorwa two mu muryango nko kuvomera, ntibaba bariko baradandaza. Mugabo twabonye ngaho ko hari ikigega kizoza kirafasha iyi secteur. None abo bantu bega bizogenda gute? Ko mwavuze bafise forage nabo biyimbiye utunogo bazoza baratanga ayo mafaranga? Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka kuri ico kibazo giciye nanje kimpa kiyumviro, ni ikibazo tekinike naciye nibaza
sinzi nibaza ko mu bushikiranganje mufise abahinga mbega iyo turiko turubaka amazu na cyane cyane ngaha mu bisagara eka si mu bisagara gusa na ruguru hose abakomoka ruguru iyo dusanzwe dukomoka turemba ibinogo tukagira utuzu twasugumwe muri ivyo binogo hari ivyo twita fosse boutique puis perdi tugashiramwe amabuye hanyuma ibivuye mu nzu byose bigacamwo bakavuga rero yuko bica vy'infiltra bibandanya bija hasi mbe mweko musanzwe mufise n'abahinga bijya vy'infiltra biza gutandukana gute n'amazi ya nappe phréatique mbega turiko turagira forage ajya amazi dukwega turashobora kwizera neza vy'ukuri ko ari amazi meza nk'aya turiko turavuga ngaha n'amakenga nagize ko mona vyose tubirungika bikagenda ubwo ntifise aho bihurira nayo mazi nyene tugira forage akaduga. Shaka kugaruka ku kibazo ca kabiri nyakubahwa mushikiranganje bababajije kuko naje ndiko ndasoma ino nteguro y'ibwirizwa nari nacibajije ntimbe kubera iki mu prévoit gushiraho autorité de régulation mugabo mu nyishu mwatanze twabibonye ko atari nshasha ariko kwiri mwibwiririzwa nkaca nibaza nti ko muvuga ko les missions l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret iyo yari hasanzwe yakora gute nta ma mission yari ifise nibigiye kwiyongera ko hanyuma nkibaza nti ubwo nti duhava dusanga kumbure nkuko hari kibazo nabonye babibajije mu bica bigongana nibikorwa vya ministère isanzwe mu vyijejo harimo amazi kuko nibaza nti fonction za régulation c'est du ressort du ministère ngira muraza kuduha umuco ukwiye hanyuma na je nagira ngaruke kugishaka gusa nico abaturongoye babajije mugabo sinje kuri forage ahubwo nje ku masoko ari ahantu hari ubutare burya ajya amazi y'amasoko y'ahantu hari ubutare ntivyari bikwiye kwapimwa ndabivuga kuko muri Butihinda hari haho basanze amazi yaho ngo arimwo plomb nkibaza rero ntingira vyari bikwiye kuba generalize ko mu mazone yose ari mu butare amasoko y'amazi bobanza bakayapima kugira ngo abene gihugu ntibahave bihereza amazi ari mw'ivyo bintu bishobora konona ubuzima bwabo. Mpere ku kibazo ca mbere kijanye n'ibi inye vy'amaforage usanga aho mu mihana itandukanye canke mu makartier atandukanye canke ubure butandukanye haba amaforage twino kwita artisanal canke mu wese yimba ugasanga bari ko badaha mu binogo canke bagize système yo kuyakwega ivyo ma pompe solaire canke ama pompe électrique akoresha groupe misanzwe ibi vyose nakakajagari tugeneye kugabanya cyangwa gukuraho uno munsi nta muntu ari kuriwe kwimba amazi atabisabye canke atabihawe uruhusha kandi ubwo ruhusha kugira barutange baba babonye ko hakozwe ivyigwa n'ukeneye kwimba mu rugo rwiwe yategerezwa kubisabira uruhusha tukabona yuko hagira yimbe hagira himbe hakurikijwe amategeko kandi n'ubuhinga bubereye uno munsi rero usanga bamwe bari kubarimba mugabo ntibimbe bakurikije ibisabwa en terme technique kuko kugira wimbe ushoboye gushikira amazi meza ubisanzwe wategerezwa kwimba au minimum amametero 60 kugira ushikira amazi meza no kwita meza mugabo ntabaragira kuba meza mu bisanzwe y'amazi uko ayuza guronka utarashikira ayo mametero burya ayo mazi si meza ko n'amazi aba ari mu icafu myinshi ni inye nyiniteka murongo y'inama nkenguza amateka mwamye muravuga muti aya mafosse septique utuduzu twasugumwe twubaka aya mazi aja hehe effectivement n'amazi aza kwiyinfiltra akiyinfiltra aja kuri couche ya mbere y'amazi nahaba infiltration mu bisanzwe haba infiltration haraba filtrage kuko ajya mabuye ujya musenyi urashobora kuca
ugira retention ukagumana ujya mu cafu ugasanga amazi agiye kwijya kushe ya mbere ya nape me ayo mazi bakiri mabi kandi abakiri mabi cane gose bisaba kwimba kandi munsi kuko ayeri kuri kushe ya mbere amwe ari infiltre kandi ajya makushe sédimentaire y'ivu canke ajya mabuye ari indani au niveau des différentes couches géologiques usanga ayo mazi aguma abafiltre mpaka ushikire ku makushi yo munsi cane aho rero ntushobora kuvuga uti ayo mazi au minimum ndashobora kuyakoresha naho nyine kirazira kuyakoreshwa muri consommation humaine ataraba traité ngo aje muri processus de traitement no munsi rero usanga hamwe bimba bakaca bayakoresha bakabikoresha peut-être mu bintu byo kumesa canke ugasanga yakoresha mu guteka kandi aya mazi ari mabi cane niki rero tuvuga tuti hakwiye gushigwaho ubwa mbere na mbere novuga ntico twokwita protocole yerekana ukungene ukeneye kwimba amazi ivyo akoresha kandi nibisabwa kugira ngo yemeregwe kwimba peu importe aho abari uno musi rero niki imwe muravuga muti les régimes zingene ukeneye gukorera mu mazi canke kwimba amazi ziteguwe gute umwene gihugu akeneye kwimba nta mahera azotanga ariko arabisabira uruhusha ni régime de déclaration akabisabira uruhusha kugira ngo inzego zibijejwe zimenye ziti hari amaforage peut-être hajya byabaye amaforage yabaye menshi reka duhagarike muga bitandukanye numwe aja kwimba amazi akaca yadandaza ku bene gihugu iyo hamaze kujaho rero volet commercial aho rero arabideklara kandi akabihabwa uruhusha kugira bikore hanyuma kongera agatanga amakori n'amatagisi ajanye n'icuruzwa ry'ayo mazi hari ikibazo kijanye niki ca autorité de régulation hategekanywa yuko ibikorwa by'iyo autorité bizoca bija dans un décret mu bisanzwe ibwirizwa bivuga une autorité de manière générale ivuga muri rusangi yari isanzwe ihari ni ikigo arena muri no bwirizwa ko turiko turasubiramo ibwirizwa turasubira tukavuga tuti hariho une autorité de régulation izokora ibikorwa bijanye no gutunganya neza no kugenzura igisata c'amazi meza no kuraba yuko abari mu gisata bariko bakurikiza amategeko naho tuvuga yuko tubisubiramo kandi kabisanzwe ihari niyo nyene isanzwe ihari muga bitegerezwa gusubirwamwo neza mwibwirizwa bigategekanya yuko haba hariho ugwego rugenzura igisata muri rusangi rukaraba yuko amategeko asanzwe ari karakurikizwa ahari amazi effectivement hose twategeza kuca tugira ibipimo kugira turabe nimba ko ibi bisanga harimo ubutare na cane ama métaux umwana agomba sa hari ubutare honyene ni henshi usanga aho ushobora gusanga amazi ugasanga harimo ama métaux mugabo mu kibano canke aho hantu muri ako karere ugasanga nta butare buhari turabire hamwe ico gukunda igihugu mu gukunda igihugu na cane muri iki gihe turi mu rugamba rutoroshe rwo gushikana ku gihugu giteye imbere samajambo asosa dukeneye ibikorwa byunguka bigwiza umwimbu atari uwo kurushi umwimbu mwinshi turonka dukurikije amategeko y'akazi n'ay'igihugu gukunda igihugu no kubahiriza amategeko n'amabwirizwa kuko afasha igihugu kuguma mu mahoro no mu butungane ukitanga mu bikorwa kugira ngo uteze imbere ubutunzi bwacu ukuciyumvamwo nk'impetso yawe ukagikorera nk'uwikorera ugushira imbere neza rusangi
aho gushyira imbere inyungu zawe gusa. Gukunda igihugu ni ugucungera amahoro n'umutekano, gutsimbataza ubumwe ku kazi, mu kibano no mu gihugu cyose, kukigwanira igihe cyose byoba bikenewe. Gukunda igihugu ni ugufasha leta kurwanya ubukene. Ibyo nabyo bica mu kuriha amakori n'amatagisi, kurwanya ba kaboko, abarya n'abatanga ibiturire, hamwe n'abasesagura ubutunzi bw'igihugu. Bakozi bakoresha, gukorana umwete birasaba ibitari bike, ariko nyamukuru hariho ugutunganirizwa neza ku kazi. Nico gituma leta yatanguye igikorwa cyo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi. Muri ico gikorwa haheruka gutunganywa isuzuma ry'uyo mugambi kugira turabe ingene biriko biragenda, hanyuma dutere intambwe ku bindi bisata, na cane cane ibisata byigenga birimwo imitahe ya leta. Ico gikorwa kikaba gishitse ku ntambwe ishimishije. Turakebuye ugwaruka turuhamagarira kumenya kurya ivyo rubiri yakuya, kuko ivya gusa bitera ubwenge buke. Uburundi burakeneye ivyumviro vyago bishaje, umwete wago n'inguvu zago, kugira twubake igihugu gikomeye kizoba cigaba kikigaburira mu mwaka wa 2040, giteye imbere mu mwaka wa 2050. Turahamagariye abarundi bose, abize n'abatize, kutaguma barindiriye akazi bahabwa na leta canke n'abandi bantu. Nyabuna umwe wese narema itunga mu gushinga akazi. Umwe wese akoreshe impano n'ubumenyi vyiwe mu gisata ashoboye, haba mu burimyi, mu gutanguza imigambi mito mito, mu kurema ibikorwa mvabwenge n'ibindi.